Amahoro cyane bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, amazina yanje nigira neza Divine nkuko mubizi, ukaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, turaguhaye kaze cyane ubane natwe wiyumve uri muri bene so. Yesu Kristo aduhana umugisha. Hanyuma rero nkuko dusanzwe tubimenyereye, tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tuganire gatoya, hanyuma duce dusenga Imana. Uyu munsi rero naho sinaronse message yoroshe, message mfise isa niyikomeye gatoya, ariko wihangane uyakire, ntihagire umuntu ikomeretsa, ahubwo wewe wirimbure mu mutima wawe, urabe yuko atari wewe yobiziye mwene dada. Kubera ko muri runo rugendo ruja mwijuru ntitwoza turavuga ibiryohera amatwi y'abatwumva gusa. Imana uko iba yakitubwiye kugira ngo ubugingo bwawe burokoke, ndakivuga ntaravye ukuntu uri bucakire canke ukuntu uri bubifate. Yesu Kristo adufashe cyane. Dusome mu gitabo ca kabiri ca Samweli igice ca 6, turahera ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Dawidi azana isanduku y'Imana i Siyoni. Bukeye Dawidi yongera gukoranya ingabo zose zatoranijwe mu Bisirayeli, bari 30,000. Dawidi ahagurukana n'abo bantu bose bari kumwe nawe, baja i Bayali Yuda gukura isanduku y'Imana, yitirirwa rya zina ari ryo zina ry'Uhoraho nyene ingabo yama vyagiye ku bakerubi. Nuko bashira iyo sanduku y'Imana ku mukogote musha, bayikura kwa Abinadabu yaba kuri uwo musozi. Uza na Ahiyo bene Abinadabu bayobora inka zikwega uyo mukogote musha. Uko niko bakuye iyo sanduku y'Imana kwa Abinadabu kuri uwo musozi, Ahiyo ari we ayigiye imbere. Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli bagenda biyereka biginagura imbere y'Uhoraho, bavuza inanga n'amakembe n'udushako tw'ingoma n'imiduri n'ivyitwa matowazi. Ku murongo wa 6, maze bashitse ku mbuga ya Nakoti, Uza atuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana kuko inka zari zitirimutse. Maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Uza, aca amutsinda aho nyene amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Bibabaza Dawidi ko Uhoraho yahwikiye Uza, aho hantu aca hitwa Peresi Uza kugeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi aca aterwa ubwoba n'Uhoraho, aravuga ati mbega isanduku y'Uhoraho vyoshoboka bite kwizi wanje? Eka tugezaho. Ino nkuru dusomye ni igihe umwami Dawidi yagenda gukura isanduku y'Imana ku muntu yitwa Abinadabu kugira yizane i Siyoni. Ico gihe isanduku y'Imana mu kuva kwa Abinadabu hariho protokoli y'ukuntu iyo sanduku y'Imana baza kuyunguruza kuva kwa Abinadabu kugera i Siyoni. Hanyuma muri urwo rugendo rero buri wese yari afise igikorwa ashinzwe. Abo bagabo babiri, uwo yitwa Uza n'uwitwa Ahiyo, bari bafite akazi ko kuyobora inka zikurura uwo mukogote ku iyo sanduku y'Imana. Niko karakazi kabo. Hanyuma bariko baragenda, hari ukuntu inka zatirimutse, isanduku y'Imana wa mugabo Uza aho gukomeza yoboye inka akazi yari yashinzwe, acaja kuramira ya sanduku y'Imana, atuma ukuboko agiye kuramira isanduku y'Imana. Hano ku murongo w'indwi ijambo ry'Imana ritubwira ngo maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Uza, aca mutsinda aho nyene amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Imana idutabare cyane. Tugiye kubiraba tukabisha mu ntekerezo z'umwana w'umuntu, umenga wuzi ikintu yaragiye gukora ni ikintu ciza. Nukuvuga ngo iyo ubitekereje wewe nk'umwana w'umuntu, isanduku y'Imana kuvuga iko inka zari zitirimutse, umenga isanduku y'Imana ntiyari yakagombye kugwa. Uza kubona yaragiye gutuma ukuboko ngo ayisame, mengo ntiyarakoze ikintu kibi, kuko ku murongo w'8 Dawidi yarababaye cyane, bituma naho hantu ahita izina. Murumva neza, nukuvuga Uza Imana yamutsinzaho. Kandi murabona ibi biri tubwira ko yarakoze igicumuro kubera ko yaragiye gukora akazi adashinzwe. Yagiye kuramira isanduku y'Imana atari ko kazi Imana yamushinze. Nukuvuga wa kazi yari afise karako kuyobora inka ziriko zirakurura umukogote. Bene data, iri jambo ry'Imana rero
riziye abantu bariko baragirisha akaryo gukora akazi Imana itabahaye. Iyi message iziye umuntu wese ari mu ishengero ry'Imana akagirisha akaryo gukora akazi Imana itamushinze. Imana itubabarire cyane. Reka dusome tugende mu guharura igice ca 12 mu rurimi rw'ikinyarwanda ni kubara. Hari amajambo amwe namwe kubera ko communauté zose zinkurikirana, hari amajambo amwe namwe mushobora kuba mugenda mudasobanukirwa, ayo nshoboye kuza ndamenya ndayababwira. Guharura igice ca 12 turahera ku murongo wa mbere tumanuke kugera ku murongo wa 11. Ndasoma nihuse kuko n'amajambo atari make. Miriyamu, umutwe w'amajambo aravuga ngo Miriyamu na Aroni bagirira Mose ishari. Ku murongo wa mbere, Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yabiriye, kuko uwo munyetiyopiyakazi yari yaramwabiriye koko. Baravuga bati, mbega Uhoraho avugisha Mose gusa, tweho natuvugisha? Uhoraho aravyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo mw'isi. Ako kanya Uhoraho abarira Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimurenguke uko muri batatu muze kwihema y'ibonaniro. Nuko bararenguka uko ari batatu. Uhoraho amanuka ari muri ya nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'iryo hema, ahamagara Aroni na Miriyamu, bose bompi baraza. Arababarira ati, nimwumva amajambo yanje, asangwa muri mwebwe hari uwo mvugisha jewe Uhoraho, nzomwimenyeshereza mwiyerekwa mvuganire nawe mu nzozi. Ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, ayoboka mu rugo rwanje hose. Uyo niwe twama twivuganira mu kanwa n'akandi mfoboye ntapfinze, kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. None rero niki catumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Maze uburake bw'Uhoraho burabaziriringira, arivumbura. Ca gicu kiva hejuru y'ihema kiragenda. Miriyamu acaseseka kw'imibembe yera nka sheregi. Aroni amukubise kw'amaso asanga yasheshe kw'imibembe. Aroni abarira Mose ati, ndakwinginze mwami wanje, ntuduhore ico caha uko twagize ubupfu tugakora icaha. Imana idufashe cane. Iyi ni nkuru ya Mose na Aroni na Miriyamu. Hanyuma Mose ngo yabira umunyetiyopiyakazi, ntiyari umunyamahanga. Murumva atarakoze ikintu gihabanye n'ibintu Imana yari yageze Abisirayeli, yabiriye umunyamahangakazi. Imana idufashe cane. Kandi uri kuraraba ucumengo karagasembwa kuri we. Hanyuma Mose na Miriyamu na Aroni baja kumunegura bati, none mbega Uhoraho avugisha Mose wenyene? Akubereka avugisha Mose wenyene. Kandi urumva bari bamubonye kwiyo nenge siko bimeze. Ariko bene data nagenda abwire ngo Uhoraho biritubwiye ngo Uhoraho yaciye yivumbura, ngo Uhoraho yaravyumvise ngo aca arivumbura, ngo aca arabatuma kati, mwebwe nyene mwese uko muri batatu muze hano imbere y'ihema ry'ibonaniro. Aca atangura kubabaza. Murabona ibintu yababajije sinigwa ndabisubiramo kuko Imana yari yababaye, yari yashavuye. Uhoraho yararakaye aca arivumbura. Mwibatse kwivumbura kw'Imana. Ivyo bintu muriko murabikururaga mw'abantu muri kunyumva. Imana yo mwijuru yaciye yivumbura. Miriyamu aca atangura gusesa kw'imibembe. Murumva ico gihe ako kanya nyene Aroni abibonye agira ubwoba, asaba Mose ngo abasabire imbabazi kubera ico caha. Aroni na Miriyamu Imana yabarakariye kubera batanguye kunegura umusavyi wayo Mose. Ngira mvugane nawe muntu uri mwishengero, uranegura abakozi b'Imana, uravuga ibintu biriya kubera dufate ibintu ushobora kuba wababonye ko bitameze neza, ariko uzi aho bavuganira n'Imana, uzi uwabashize hari ahantu bari, uzi imigenderanire bafitanye n'Imana. Mbega ibyo bintu wabonye unegura, ego niko ko bashaka kuba barabikoze, uzi aho bavyihaniye muntu w'Imana. Kuriko wikwegera ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'iwawe. Mwari muzi yuko iyo umuntu ahangaye agahangara gutungura urutoke umukozi w'Imana, Imana nayo ihaguruka igahangana nawe. Muntu uri kuranyumviriza ukaba wihaye guhaguruka guhangara abakozi b'Imana, ufise ikibazo gikomeye cyane. Ugira ingorane, uwo mukozi w'Imana bari Imana yamwihamagariye koko. Imana murahangana sindakubesha. Iyumvire guhangana n'Imana.
Bega Imana ikwivumburiye urabyifatamwe gute wa muntu w'Imana ko nako gahengu gifise ari uko Imana ari uko Yesu Kristo yamanutse turi mu isezerano rishasha. Imana yo mwijuru itacivumbura ngo ihanireho, Yesu Kristo aca yitambika kubwo amaraso yiwe y'igiciro kinini yamenye. Wa muntu uri kwangara kunegura abakozi b'Imana kuri wikurura ikibazo gikomeye cyane. Mwibuka abana batuka Elisa, muribuka ko yavumye mu izina ry'Uhoraho ngo haje idubu zibiri zirabatabagura ntizabakwiwe. Wa muntu wareka kuzuraramira isanduku y'Imana wewe atari ryo bango ryawe. Wa muntu ushobora ego niko kuri kurabona ibintu bitameze neza mu itorero ry'Imana, ariko ese ibyo bintu wowe uri kuraramira ico ni igikorwa wahawe. Niba ufise ibango ryo gusenga, Imana yaguhaye ibango ryo gusenga nk'uko Uza yari yahawe ibango ryo kuyobora inka, wakora iryo bango wahawe. Nimba ubona hari ibintu bitagenda neza uri kurabona mu ishengero ry'Imana, aho guhangara umuntu Imana yahagurukije utazi imigenderanire bafitanye nayo, wakoze ibango ryawe ugasenga. Nimba hari ibintu ubona bitameze neza, erega muri Bibiliya abantu bose bagendanye n'Imana, abantu bose bari bafise utuntu haragera igihe bakaja mu ntege nke, ariko izo ntege nke igihe baziviramo muba muri kumwe muntu w'Imana, wowe kuriko wikwegera umuvumo mu buzima bwawe. Imana yo mwijuru ishobora kugukorera akantu ikagukosora ikakwereka ko uri kuraramira isanduku y'Imana atari ryo bango ryawe. Uyu munsi ndababwira igendere umuntu wese azi yuko ari kariha gukora ibanga atashinzwe mu ishengero ry'Imana, agatinyuka guhangara abakozi b'Imana Imana yahashize. Muntu w'Imana, uwo muntu uri kuratunga urutoki, uwo muntu uri kuraharabika, uwo muntu uri kurahaguruka uharabika uvuga nabutuka, akaba ari uw'Imana yahagurukije ikamuha iryo bango, uragowe. Icoba ciza fukama imbere y'Imana urambara rusaba imbabazi, Imana itari yivumbura. Kuko nimba ari ikintu ca mbere Imana igwanira n'abakozi bayo, nimba Imana yashizeho umuntu umenye neza ko ari connecte nayo, agize intege nke iyo uko babitunganye be nayo biramureba, wowe ntibikureba. Reka kugira ishaka ryo kuramira igikorwa ugakora ibango ritari iryawe. Nimba ubona ibintu bitagenda neza, genda usenge, ceceka, fata umunwa wawe mwene data. Ibyo bintu uri kurakora nta kintu na kimwe biri bukuzana atari umuvumo mu buzima bw'iwawe. Urahagarara ukagenda ku karubanda ugaharabika ishengero ry'Imana ugatuka abakozi b'Imana. Wa muntu banza urabe neza ibintu uri kurakina nabyo. Imana yo mwijuru nticokorwa wa muntu. Reka dusoreze mu Baroma igice ca 14 ku murongo wa 4 haravuga ngo we urinde uhinyura umushumba w'abandi, kuko imbere ya shebuja ari hagarara canka agatemba, mbere ushime azohagarara kuko umwami wacu ashobora kumuhagarika. Imana idufashe cyane. Muntu w'Imana uri kuranyumva kino gitondo, ukaba Satani yaragutera ico kintu cyo guhangara abakozi b'Imana ngo nuko wabonye ibintu bitagenda neza mu itorero ry'Imana. Icoba ciza kuri wewe umenye neza ko Imana itari mu ruhande rwawe, kandi iyo Imana itari mu ruhande rwawe bihanganye nawe, urashobora guhangana n'Imana. Urumva ubyiteguriye, urumva neza ukenyeye ko ushobora guhangara Imana mu gahangana. Nimba wumva izo mbaraga utazifise utozironka, ndakugiriye inama yo kurambarara imbere y'Imana ugasaba imbabazi. Hanyuma ivyo bintu bitagenda neza, wowe ibango ryawe nimba ari kusenga Imana, senga ucecetse. Ifatira uwo munwa wawe nshuti yanje, ureke kwikururira ibyago, ureke gukora ibintu atani ikintu bikuzanira atari umuvumo. Ni message Imana yampaye abayumvise mwese. Imana ibahezagire. Mana data wa twese uri mwijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ndaje imbere yawe. Ndagushimiye cyane ingene utugiriye neza kino gitondo, kongera kutwemerera kubona undi munsi nuhabwa ico bubahiro. Data, urukundo dukunda rurenze uko umwana w'umuntu yiyumvira.
nico gituma ndagushimiye ku majambo yawe meza utwibukije kino gitondo ngo turi bande ngo duhinyura ngo abashumba bawe. Mana yo mwijuru tubabarire, duciye bugufi nyakubahwa munsi y'ibirenge vyawe, aho twatimutse Mana yo mwijuru ugasanga turiko duhangara abakozi bawe. Tubabarire, tugirire ikigongo. Amaraso ya Yesu Kristo atweza dutwikire. Mana uce urukubane natwe. Mana yo mwijuru aya majambo yatwumvisha uraturumishe rwose, mu izina rya Yesu Kristo tugirire neza. Uzoba ukoze. Isigaye uri Imana ugira neza, turakwiragije Yesu. Uyu munsi wose ugendane natwe, udufate ukuboko. Ntidushoboye namba na gatoya, turi umukungugu, ariko Mana yo mwijuru turi kumwe nawe turashobora. Utugirire neza, ugende mwami wacu uca inzira mu buryo butandukanye imbere yacu, utegura imitego yose umwa Satani agenda atega, wirukana ikibi cose mu byacu no mu bacu, maze nyakubahwa izina ryawe rikomeze rihabwa icubahiro. Nitwibagiye n'abantu bafise ibibazo ibi na biriya, nitwibagiye Mana batagira shinge na rugero, imfuvyi n'abapfakazi, ubagirire neza. Uzoba ukoze nyakubahwa. Ibisigaye uri Imana ugira neza, byose birabukushaka ni mu izina ryawe ugira Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo. Amena. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.